Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Ndashimiye abakunzi ba FTV kuko batugiriye neza, batuziye neza, kandi ibyo bakora ni byiza cyane, ndabishimye. Yasimeze neza, ndagwaye ukuguru gwaye gute? Narapfunitse. Yego. Kugwaye gute none ko tubona uhagaze? Narapfunitse. Barangonze ndapfunika ariko ubu ni mitende. Donc ni kwizinga? Oyansi. Harimo icyuma cyarapfuyemo umugabo, nabuze amafaranga ari kugenda bangirire kintu kugira bangorore, kugira ukuguru kumere neza. Kupfunye. Donc ugira uko? Ego. Nukuri mbaye ndabishima. Wavuze agapomade nanga? 25. 25 bende. Yako kwiye. Ege marakwiye. Imana izobongera umugisha n'uwo mutima w'urukundo. Mubona mufasha abantu bamerewe nabi bagwaye. Nagenze hose narondereye hose nazungurutse hose na numwe yasa nawe. Ndashimiye abakunzi ba TV baje kungendera. Nuko bakugendeye bataguteguje? Bagendeye batanteguje. Nukuri Imana ibongera umugisha, kandi n'ubundi munsi bazogaruke. Karibu. Ariko ubundi munsi muje kungendera muzonteguze, kuko murabona ko mba ngaha murungike umwana azambarire. Sawa Imana ibongera umugisha. Kaze kandi kuri TV. Uyu mwana nje kurondera muraza kumumenya, ku bantu bakurikirana ibiganiro byacu muraza kumumenya, kuba atashoboye kuraba ico kiganiro twakuranye nawe twayaze byinshi cyane, twigira byinshi kuri uwo mwana. Ariko kandi no munsi twavuze ati dusuye tumurondere, dufise n'umugambi wo gushika iwabo kumbure tuvugishe mama wiwe. Muraza kumenya byinshi ntashimye kuvuga ubu, ariko si ryambere aciye kuri TV. Good. Sawa. Meze neza? Nibutse kandi izina ryawe? Nditwa Manirambona Kenny Betel. Betel akunda iki cyane? Akunda muri INTV. Ukunda? Muri INTV. INTV? Iyo ni yande? Bayita ASTV. ASTV. Kenny, turibuka ibintu twavuganye yuko dushaka utore ku ishuri. Mbe warabitoye? Wabaye wakanga? Wa 15. Uri uzoja mu kanga? Mu kabiri. Twakwemereye iki ni wabitora? Wanyemereye amakaye, ibirato, hamwe na bike n'ishakoshi. Uzo nakwemereye? Hamwe na miforome. Miforome. Mubu mama kwanza ni hari? Warabitoye urisi utwereke birete? Urayitwereka tuyibone, tubone ko wabitoye, hama mu kwicenda tushe tubikugurira suko. Mama ariko ni hari? Mama rero uvuze ni hari, mbe ariko akuriki mama wawe? Ariko aramesa. Mama wawe wabahe? Mama wabahe? Ya gatatu. Turamubona? Tugende rero tumurabe, utwereke na birite yawe, tubone ko wabitoye. Ariko genda utamvye gatoye. Okay, karati. Osheni sara eberan. 1 2 3 4 besa. 9 malesa. Kanda jako nasta. Itikerf. Chingo anamana ketipe. Arakiza. Zanza arakeji. Jishawe. Jishawe wewe. Tene kwa tati. Kwa tati. Okay, kwa tati. Osheni sara de. Tene kwa tati. Kwa tati. Okay, kwa tati. Osheni sara eberan. 1 2 3 4 master. 9 aleza. Tanda jako nasta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 shishi kunkunuku sha kinkiniki Mama kajikato yo
ya. Tugere muhira twereke mama tumuvugishe. Mama yo kwanza birashaka gukubita. Oya. Mukura amakoso. Oya. None wowe ukora iki kwanza? Wowe ukora iki? Ufise akazi? Nta kazi ukora bakaguhemba? Oya ni bamemba gusa ndakora nkarya. Ufise imyaka ingahe ubu nawe? 8. Uzokwiza 9 ryari woguma ku 8? Uzokwiza 9 ryari? Uku 9. Uzokwiza 9? Itariki zinga? Itariki zinga? Sinzi. Uzi itariki? Ariko mama arazi tuze kuzimubaza. Ndere wanyu twereke birthday yawe tuyirabe turaye ko wabitoye amatushe tuvugana byabi. Wagiye cameraman 20. Baca babandanya uko. Tukaba tuje kuraba umuvyeyi wiwe. Mumeze neza? Muraho mama? Turaho. Nubwo utaduhaye karibu twe twayiha. Karibu. Meze neza ariko sakara kantu nagakaka. Ako. Nakinjiza umucanwa. Nagapanasere. Kwari gato yakachaka bafasha gute? Ako gafise itara ryako. Mama ko mumengo mu bahantu heza. Kubisanzwe ngaha nabona mbaye ngaho urabona ko atabushobozi ndafitiye. Urabona ingene hameze. N'umuntu yari yampaye indaro kugira ngo mbe ndamucungiriza inzu rero zuzuye ashaka yuko ndamubisa ashiremo abapangayi kugira nawe aronke udufaranga twiwe ngira ahora bikubwira urazi ko aciye ubwenge. Ngari kumeze neza nyuma y'ivyo byose? Oya simeze neza ndagwaye ukuguru. Naragwaye gute? Naravunitse. Yego. Kugwaye gute none ko tubona uhagaze? Naravunitse. Barangonze ndapfunika ariko ubu ni mitende. Donc ni kwizinga? Oya harimo icyuma caravuyemo mugabo nabuze amafaranga ari kugenda bangirire kine kugira bangorore kugira ukuguru kumere neza kupfunye. Donc ugira uko ni kuvuga ko urumva kugumuko none mu ngingo bica bigenda gute? Simfunya nyene nk'ubu sinshobora nko kuvoma amazi ngo nikorere kuko ntapfunya ntibikunda yuko ngenda kwicara naho cyugo bica bigenda gute? Kwicara naho nguma kurambije kunyene. None kugira gupfunye bisaba iki? Bisaba yuko noronka udufaranga nkagura agapomade nkaza ndasiga ko ngorora nyene kugira ngo ndabe ko nopfunya buhoro buhoro. Agapomade kagugwa gute? Agapomade karazimvye cyane kagugwa nk'ibihumbi nka 25. 25? Yego. Wumva byo gufasha urumva ko byo gufasha? Byo mfasha nkaza ndasiga ko hanyuma nkagorora nkahiga umuntu akansigira nkaza ndagorora. Yego. Ariko urumva neza uronsa agapomade k'25 byo gufasha? Byo mfasha. Wavuze agapomade nanga? 25. 25 mbere. Baba yakakwiye. Ege marakwiye. Uzocugura woga? Mahezege kandi Imana ibahe umugisha. Ngenda kukagura kugira ngo ngire uko kuguru ndagusige hanyuma ndabe ko noza ndapfunya kugira ndabe ko mu minsi iri imbere nokira hanyuma nkatangura gukora akazi nk'abandi kuko n'Imana iravuga ko udakora ntakarye. Yego. Umba mu bundi buzima busanzwe n'uca wifasha gute? Mu bundi buzima busanzwe n'Imana ibikora nyene. Urazi ko Imana ariyo izi ikintu kiramutsa inyoni iki hariho agashirahamwe kamwe mparanjamo kugira ngo urazi ko ata muntu ajya yicaye tugatera ibigori tukimbura isoya mugabo aho oya nta mafaranga baduha n'ibyo bigori ntitubitahana. Tumaze kurima imyaka 3 turindiriye umunsi urizina yuko bazohava batubwira bati baduha diplome yuko tuzi kurima hanyuma mu minsi irizina tugabura utwo tugori twarimye hanyuma urumva muga turagurisha udufaranga bakatubika ahantu urazi ko abantu ari njyajya hanyuma duhejeje tuzace turonka diplome hanyuma umuntu arosa harima nk'ubu ngize mitende nkakira nzoronkaho ndima ntere dutera ku rwego rwo hejuru cyane turimbura nk'ibiro nk'itoni yose irenga. Urumva umurima nawo bungana gute? Umurima tuvuge no guha karorero ku metero 16 ku 39. Ako nakarima bashobora kuguha
kugira ngo urime ko tunga abana batanu ufise nk'umupapa na wewe atamupapa ufise abana batanu na nyina wabo murashobora kubijya umwaka kuko muca mwimbura nk'ibiro nk'300 birenga. Iryo shirahamwe ryitwa gute? Iryo shirahamwe turyita uburimyi budatituyitse. Yego. Ahantu bita gute? Mu Rubirizi. Yego. Ni imirima mukotesha cyangwa ni iryo shirahamwe nyene? Ni iryo shirahamwe nyene dukotera, turima ku rwego rwo hejuru, turasasira, kurima ntitwimbagura, duharura hejuru. Ko dusanzwe uri kuramesa mu gihe udafunye ukuguru bica bigenda gute? Birakorohera gufukumesa? Urumva ndarambye amaguru yose nyene hanyuma nkamesura, none ko atakundi nogira wumva ndumukene. Yego. Nyuma yakajya gapomade wavuze kumbura ubundi bufasha wifu kumbure bariko baratwumva abantu ntunganye uburyo ku isi hari abahezagiwe ndetse bafise n'imitima yo guhezaga kwabo mu gihe yoba yabonye ikiganiro ukuga akandi kantu nyuma yako gapomade wumva ko wosa gapomade n'ukuri nk'ubu ndakeneye dukaye tw'abana bazoje ku ishure dukaye agasakoshi. Yego nyene nuwo ndosa n'utwo kurya no twakira kuko urabona ko bingoye hataho nkora tahonja mva nako gashirahamwe dukora kabiri mu ndwi urabona sinshobora kuja ngaha mu miceri bikunda kuko sinshobora kucajya ku migungiro naho mwishirahamwe abandi barasumba ivyatsi je barandeka nguma ncunze nk'ibikoresho bazanye jewe mugabo agasuka mpagaze ndagafata nkaje magura gusa mu migungiro sinshobora kwinjiramo. Twebwe nka televiziyo yacu uko turiho nk'abarundi kugira muri duke turonka dufashanye narinje ubwa mbere hari cyaco nemereye umwana nifuza ko nzogishikana Imana bidufashije muri bwa buryo buke dufise ariko ku ruhande rwawe mu byo wasavye jewe ako gapomade ndaza kugenda ndaguha amahero kukagura. Nyuma y'ivyo ndagoya ku kapomade ndakwemereye kugaruka ninamara kubona uyu mwana yarabitoyeho yarose amanota 85 yabaye uw'13. Yego namwemereye ko abitoye akaja mu wa kabiri mu kiganiro twakoranye bwa mbere nzomugurira udukaye two kwishure n'umwambaro w'ishure hamwe n'uturato n'aka uniforme nari nabimwemereye vuba nzobimukorera nzoba mukoze n'ukuri nanje nzoshima. Yego hari twerageze gukora nawe akaganiro ka mbere hari utuntu kumbura umuntu yamuhaye yo yarabushikanye. Yego yarampaye yarambwiye yuko wamurungikanye ntuyuhe ngo mwadukinisha gakomera usinaguha wayakojeje iki amahera wanago ndaguze ibisuguti yamwe naguhaye menshi nayo nayo naguhaye yose hamwe ngaha 6,000 bikoreza ishiki mama ndamuha 5,000 nanje cinwara 1,000 mama ndamuha ayandi ndamusigaza cinga 500. Yego araza aho birite yuiri ibirete ngamo arazi uyu ahiri ituzanire wewe nyene tuzanire turabe ko wabitowe niwe umwana afise imyaka uwo mwana nugufi gusa afise imyaka 8. Keri wabuze birite wayibuze avuze naza yironderere genda yiguti muhiyo bire oya ntaco genda uyituzanire nimba bigushobora. Keri none ubu mwakuze ubona uzobitora ku ishuri ku ishuri birabashaka bagukubita inkoni wewe wakoze iki ntuzi mandagoranye ku ishuri urakunda kugorana wewe uzobiheba gute none nzobiheba ngize indero uzoyigira none ryari mu kw'icenda uciyigira wewe wariye wewe wariye kanyweye amata wanyweye amahoro umva ko uri umubosi unywa amata uri umubosi yarakoze neza rero twebwe ishuri ryegereje gusa azoca tubwira ubwo buntu
tuzoba umufasha kandi twizera neza ko hari ico bizogufasha nawe nk'umuvyeyi wiwe. Ego mene ukuri nzobishima kandi nzokenguruka kandi abo bantu bagomba kudufasha bagira umutima w'ubuvyeyi badufashe Imana yagiye bahezagire kuko natwebwe ubu twavunitse ntitwabishaka ariko dufashwa n'abantu nk'uko Imana igenda ibakoreramo. Ego Gacu dufise umuvyeyi adutwara rero umuvyeyi wacu w'ino televiziyo mubona yabagendeye nibaza ko ariho gushimira cyane kurusha ubundi ho twebwe tugendera mu ntoki ziwe nk'abakozi biwe cyangwa nk'abana biwe. Akajambo kamwe kuri we no gutamunsi. Ego umuvyeyi abatwara nk'umuyobozi wanyu baenda mushimira cyane 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 bikomeye ko yitwararika aba bana bacu akabona yuko ashaka ko bogera mu bigero. Nukuri mbaye ndamushimira naho ntaramubona. Imana imwongera umugisha, Imana ibeho kuba, Imana imuhe kubaho, hanyuma azaguma yitwararika abana bacu, hanyuma Imana izobimuhembere. Nako kajambo narishikirije. Hajya urasenga? Jewe ego ndasenga. Gituririmbira basa karirimbo kamwe ko gushima. Gatoya gusa. Umwana wawe nyine ahora turirimbira. Ushima none. Ushima. Shima Imana ega nikora vyose. Ubundi twe nta bushobozi dufise tubikoreshwa n'Imana. Gatoya gusa. Kanyutse kene. Aririmbe kagute. Aririmbe. Kajya kagute. K'Imana. Kagute rero. Yesara kunda abana batoya kandi arabahezagira. Ese ko umwana wawe kurusha no kuririmba? Aya naje ndaruzi. None turirimbe nawe. Nanje gandirimba nuru. Nagenze hose hose narondereye hose nazungurutse hose nta numwe yasa nawe. Nta numwe yasa na Yesu, nta numwe yasa nawe, nta numwe yasa na Yesu, nta numwe yasa nawe. Nagenze hose narondereye hose nazungurutse hose nta numwe yasa nawe. Mama tugushimire cyane twizera neza ko ugiye kubandanya ugira ibihe byiza turizera ko vuba tuzokubona utambuka neza nkawe usubire kuba uko wahora kera nubwo ntari bwakubona. Ego nukuri nanje ndashimye Imana ibongere umugisha. Ego muhezagirwe. Mushimira abakunzi ba ACTV. Ndashimiye abakunzi ba ACTV baje kungendera. Nuko bakugendeye bataguteguje. Ngende batanteguje. Nukuri Imana ibongere umugisha kandi n'ubundi munsi bazogaruke. Karibu. Ariko ubundi munsi muje kungendera muzonteguze kuko murabona ko mba ngaha murungika umwana azambarire sawa Imana ibongere umugisha. Koze nawe Kenny shimira rero abakunzi ba ACTV. Ndashimiye abakunzi ba FTV kuko batugiriye neza batuziye neza kandi ibyo bakora ni byiza cyane ndabishimye. Ndabishimye vuga rero gira subscribe. Vuga ati mugire subscribe. Mugire subscribe. Basi bagire sabone ntaje. Sabone. Mugire sabone kuri ACTV. Mugire sabona muri INTV. Kubadita. Merci beaucoup ACTV ndabakunda murabizi ariko kandi tubeshejeho n'urukundo kugendera bamwe n'abariya
ufise utubazo tudushoboye tukatumufasha ko byose tubikisha Imana. Reka tunabashimire cyane mwebwe mwabashije kudukurikirana, twizera ku ufise icyo afasha mu byo aba yaronse ko nimero yacu iri ngaho murayibona, niho uca mu kwandika cyangwa ukabicisha muri commentaire ugaheza ukagira icyo ufashije. Murakoze cyane kubana natwe muri byose. Bye bye, ciao ciao.